Amatoni arenga ibihumbi 4 y'intete z'ibigori niyo amaze kwegeranywa guhera leta itanguye kugura umwimbu w'abene gihugu muri wa mugambi wo gutegekanya ikigega ntega bizoza. Ivyerekana neza ko umwimbi w'ibigori wagenze neza muri rusangi nkuko vyashikirijwe w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 20 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021. Akaba yaciga nino bikuru byaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu gice cya gatatu cy'umwaka wa 2020 ushira uw'ibihumbi 2021. Intambwe Uburundi bugeze ko mu bijanye n'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ikaba ari nziza cyane. Ubu umunwa wose nta nkeka urafise icyo ufungura. Ibi bikaba vyatewe nuko leta y'u Burundi yafashije cyane mu bijanye n'uburimyi ubworozi ndetse no gukingira isi mu buryo buboneka. Ubushikiranganje rero mu ntangamarara uburimyi ubworozi n'ibidukikije bujejwe kuronsa muri make imfungwa zikwiye abene igihugu bose gutyo umunwa wose uronke ufungura kandi umufuko wose uronke amafaranga. Muri kino gice rero ca gatatu c'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije twararanguye ibitari bike mu ntumbero yo gushika kwihangiro twari twihaye. Muri byinshi byaranguwe tuvuge bikuru biri mu bisata bitandukanye. Hariho kugwiza umwimbu biterwa bitandukanye hamwe no kugwiza umwimbu mu bworozi hamwe no kuwuhesha agaciro. Hariho gukingira no guteza imbere ibifasha kugwiza umwimbu. Hariho kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi, kunagura ubushakashatsi bufatiye ku biterwa n'ubuhinga butandukanye. Hakabaho kandi gutunganya neza amasoko y'amazi. Hariho kandi guteza imbere no gutunganya ku buryo burama amashamba, kuyatunganya, kunagura ibibanza vyononwe bivuye na bimwe byo gucukura amabuye, urucekeri n'ibindi, kurondera uburyo kugira ngo iyi migambi yose turiko turarangurwa ishoboke kurangurwa ku rwego rw'igihugu. Hariho gushiraho kugwanya ibyo, gushiraho ku mwanya ibyo kwisungwa mu kugira amakarata ibimwama mubona bijanye n'ibihe yerekane ku munsi ingene igihe kiriko kiragenda buto n'abene igihugu bakamenya ingene bakifatamo mu gihe imvura igwa ari nyinshi cangwe ari nkeyi. Rero tuvuge bimwe biboneka nko mu burimyi hari ibintu byo kuronsa imbuto zirobanuye abene igihugu kandi imbuto zimbuka. Ku bigori murabona ko hariho amatoni arenga gato 288 twashoboye kuronsa abene igihugu muri rino rima ry'impeshi. Ku muceri murabona ko abene igihugu bashoboye kuronswa imbuto z'umuceri wimbuka wa matoni arenga gato amatoni arenga gato 19. Eka mbere no kubiraya twarashoboye kuronsa bene igihugu amatoni ashika ku 10. Ama kubiharage murabona ko ari amatoni arenga gato 525. Ku mbuto z'ibijumbu biragoye no guharura, murabona ko ari miliyoni n'imiliyoni z'imibyuka twashoboye kuronsa abene gihugu, ariko gushimikira kuri
byabijumbu bavuga ko birimo amaproteine ashobora gufasha kurwanya indwara zo gufungura nabi na cyane cyane hariya ku bana. Ku mbuto z'imboga twarashoboye kuronsa abenegihugu ibiro 936. Ni imbuto z'imboga zitandukanye yababara amashu, amatomati, amakaroti, irengarenga, intore n'ibindi. Mukamuzi yuko ni ibiro byinshi cyane kubera biba mu magoko kandi ubwoko kimwe habamo imbuto nyinshi cyane. Aricyo twavuga nuko izo mbuto zose twazironkeje abenegihugu barukiye mu makoperative kandi bakorera na cyane cyane muri bya bigo by'iratiro twashiraho kugira ngo abenegihugu bamenyere kurimira hamwe kandi bashobore kurima kijambere. Ifumbire ngira ngo namwebwe muratubera ibyabona, nta mwenegihugu kuri rino rima yigeze yidoga impeshi ko ntiyashoboye kuronswa ifumbire kandi ryabashikiriye rikwiye bishika no ku gihe. Murabona ko hariho amatoni 14,529 yashoboye kuronswa abenegihugu. Kinezereye ngano ko ifumbire yari ikwiye kandi ishika mu benegihugu hakiri kare. Ico tumwe n'ishwagara, ishwagara murazi yuko bifasha gukura ubukarihe bw'isi, gutyo n'imbuto ziteye na ya fumbire twashiramo biri hamwe bigatuma imbuto zishobora kwimbuka ku rugero rushimishije. Muranayibona n'ubu ko turiko turagira umusesekara ku mwimbu utandukanye, haba ku bigori, haba ku muceri, haba ku biraya, eka no kuri izo mboga nyene murabona uko myonga, amashu, rimenshi n'ibitunguru. Hariho rero kuronswa byankenerwa ari nk'ifumbire cyangwa imbuto, ariko iyo ibiterwa biri mu murima birakenera kubungwabungwa. Nyamba twarashoboye kuronka umwimbu muri rino rima rigeze, nuko twashoboye no kuwukingira. Murabona ko Igitega turafise ububiko bw'imiti, aro niho abenegihugu batwituye bari mu ntara zitandukanye bagenda baronswa imiti itandukanye nk'uko muyibona ntawo kwikora yidondagura yose. Nico kimwe no kubijanye murazi turiko turakingira imirima, hari ibikoresho bikenerwa kwikingira ku muntu, impuzu n'ibindi nabyo muca mubibona ingene abantu babyifatamo. Byashoboye kuronswa abenegihugu mu gihe bariko barakingira imirima yabo. Hariho kandi mu bijanye no kugwiza umwimbu, hariho ibijanye no kugwiza ivyamwa. Naho mukamubona yuko hariho imivyaro itari mike y'imyembe, y'amavoka, yagiye n'imicungwe byagiye birashikirizwa abenegihugu, gutyo tugashobora kugira umwimbu utandukanye kandi ushobora kugirira akamaro abenegihugu, haba kufungura cyangwa kubaronsa uburyo. Naha nyene murabona yuko hariho imivyaro y'amatunda menshi, amabungo hamwe n'amapome yagiye aronswa abenegihugu, n'imivyaro n'amatuta twagiye turayigwirizamo. Ngaha tukaba twabikoze twisunze wa mugambi ewe Burundi urambaye.
hariho kugwiza umwimbu nukuraba n'ingene hariya mu myonga tubera amahirwe cyane kuko hariya mu myonga iyo hatunganijwe neza ashobora kuva umwimbu uteye igomwe kuko haba hari amazi murabona tukaba ubata kibazo dufise c'imbuto n'ifumbire gutyo turonse imyonga itunganijwe neza nk'uko mubibona abenegihugu bakaja hamwe mu makoperative twabyaza umusaruro naha rero muri kino gice ca gatatu twashoboye kugera gutunganya neza amahegitari agera 1072 mu myonga itandukanye y'igihugu n'ubu tukaba tukiriko tukazobimenyesha mu bizokurikira hariho gutunganya neza kubungabunga umwimbu murazi yuko hariho ikigo Anagesa kijejwe ubu gutunganya umwimbu ngaha rero mu bubiko bwabo ubu bari basanganwe amatoni agera 100 y'intete z'ibigori n'umuceri hariyo mbere n'ibiharage ariko nk'uko mubizi ubu rero kubera umwimbu wiyongereye Anagesa ico kigo cafashe ya mbere kiriko kirakura umwimbu mu bene gihugu impene zashoboye gutangwa muri amezi atatu aheze murabona ingana n'ibihumbi 6,885 hariho ibibuguru by'ingurube byatanzwe bingana ku 2,715 hakaba hariho n'ikigo kiri ikarusi kuko turagerageza kugira ubushakashatsi twacaravukishije ibibuguru bingana n'112 ibi navyo tugenda tubiha bene gihugu bahugiye mu makoperative muca mubona ko byatanzwe mu ntara zitandukanye haba Gitega, Rutana, Ngozi, Karusi, Bujumbura na Rumonge hamwe na hariya Imuyinga. Hari kandi muri ibi bijanye n'ibitungwa imivyaro y'amafi yashoboye kuronswa inyanja zitandukanye za bene gihugu bahugiye mu makoperative mukamubona yuko iyo mivyaro yababa 33,560 ibiro bigatuma yuko dushobora kuronka n'umwimbu w'amafi uteye igomwe nk'abashobora guca kuri barabara ry'Ingozi barabona mu Rukeco hariya mu Kyegwa hariho ku Mugerero hariho ubworozi bw'amafi buteye imbere cyane n'ari Murotsi Karusi hariho kandi guhesha agaciro umwimbu tuba twaronse ubu harashoboye kujaho ibigega 4 byo gushinguramwo umwimbu hanyuma twarashizeho ibigo 3 byo guhinguriramwo amata aho naho hakaba hari n'ibindi bashobora kwakorera kaza yaourt amafromage n'ibindi ku biterwa njabukamazi ku bijanye n'ikawa naco ndayivuga kuko ejo twararonse ikiganiro cisanzuye twarerekanye yuko muri kino gisata c'ikawa haba ku mwimbu turonka tuhingura tukawushora ata kibazo gihari kandi no kugarukana amahera y'imvamahanga bikaba biza ata kibazo ico twabonye kandi nuko abene gihugu banezerewe kuko leta mvyereta nkozi koko itavuga amasigara cicaro ibyo yiyemeje irabikora ku neza y'abene gihugu ku giterwa c'icayi murabona hariho toni angana ibihumbi 16,784 y'amababi yamuwe muri amezi atatu biriya ni biro by'icayi rero by'ifu biseye bihinguwe byashoboye kuboneka 3,508 matoni aha naho ni
amatoni yashoboye kudandazwa muri amezi 3 aheze toni 1,291 igicayi gihinguye akaba havuyemo aya mahera yababa ibihumbi miliyoni 8 ibihumbi 34 n'amajana 895 y'amahera y'abanyamerika amadolari y'abanyamerika. Ku biterwa nyine njabukamazi hari ipampa aha muri kino gihe twarashoboye kurima amahegitari 1,200 ku bigazi. Ibi n'ibikazi bishobora byakamwe, hanyuma iyi naho n'imibyaro y'ibigazi yashoboye guterwa ingana n'ibihumbi 7,595. Ubushakashatsi murazi karamu Uganda bishabigorana aha muri Izabu ikigo Izabu ubushakashatsi burakogwa kumugaragaro kandi twadushaka yuko ico kigo Izabu coba mbere n'ihinguriro ryo gukora imbuto zitandukanye kugira ngo abene igihugu basubire gukena imbuto mirima. Aro barakora ubushakashatsi ku biraya, ku bitoki, ku bijumu, imyumbati, amateke, ibiharage, ibigori, ibiyoba, ingano, isoya n'umuceri. Izi ni imbuto mubona zagiye zirakogwa ko ubushakashatsi kandi ziraboneka. Iki kigo rero kidufitiye akamaro kanini cyane kuko niho turonka imbuto zibanze n'imbuto z'urugero rwa kabiri. Abandi bagwiza mbuto cangwe bigenga baza ku rugero rwa kabiri cyangwa rwa gatatu rw'imbuto. Mugaye imbuto zibanze zose zikorerwa hariya mu kigo Izabu. Kandi ku bushakashatsi bw'ubworozi barakorera ku nka nk'uko twayivuze byo kwimisha ku nshinge. Hariho n'ubundi bwoko bw'inka butanga inyama bariko barakorera ko, hakaba no ku mpene kuko naho nyene turiko turashaka yuko uko ubworozi bw'inka buriko buratera imbere, ku mpene, ingurube, inkoko n'intama eka mbere n'inkwavu nabyo nushaka ko bigenda ku rugero rwiza kuko bica biza gusahiriza kubaho kwa bene gihugu. Ariko naho tuvuga kugwiza umwimbu haba ku mitumba hariya ku misozi cyangwa hariya mu mwonga tudakingiye isi ndimwa ntaco twatiriko turakora. Nama ndayivuga kera amafoto nk'aya twayabona ngo nayiburaya, ariko aya mafoto nayi Burundi. Murabona ko hariho amahitari angana n'ibihumbi 23,766 yashoboye gutungana. Ubu ko tugiye gukora ntituzovuga amahitari, soza kuvuga imisozi mu makomine mu ntara. Icifuzo cacu ni uko igihugu cacu cose coba cambaye imikobeko gitunganijwe neza, gutyo y'amazi y'inkukura ava hariya hejuru akamanukana isi n'akanovera kayo tukabisanga bigiye konona hariya mu mwonga. Tubikingire bimwe biboneka, ziriya nzuzi zizoba ari inzuzi ziminenuye zitagenda zijanye ubutaka n'akanovera kacu. Muca mubona naho twogira imbuto zirobanuye, tukazana ifumbire inganiki tuyishize ku isi idatunganijwe neza. Ni ukuvuga ya fumbire na za mbuto y'imvura iguye inkukura izimanukana. Naro mubona ko turiko turagwiza umwimbu kuko turishima urugero tugeze ko kuko kingira isi ndimwa mu kwishira ku mikobeko na bya byatsi cyangwa ibiti bikingira isi kwego rw'igihugu. Gutunganya neza kandi amasoko y'amazi n'ikirumara, ngira ngo si byo mwigishwa twarayivuze kandi
n'abandi barayivuga. Igihugu cy'u Burundi nta mazi kironka avuye hanze, inzuzi zose zisesa zigenda mu bindi bihugu, ariko nta ruzi na rumwe ruza kwisuka mu gihugu cyacu. Kuvuga rero yuko amasoko y'amazi dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi tutayakingiye twapfa muca mubona ko twogira ingorane. Aha rero mubona ko ku masoko y'amazi ubu turi ko turicukira cyane rwose kuyabungabunga mu kuyashirako ya migano. Murazi ko ari na wa mugambi wo gukura ibiti binwa amazi menshi mu myonga no mu masoko. Muca mumva igituma kandi abenegihugu bo barabikenguruka ko barabonye ko bishobora kugira ingaruka mbi cyane. Ibi ni ibyatsi bya penisitum dutera hariya ku nkengera z'inzuzi kugira ngo ntizonone imirima, kandi uruzi iyo rutaye inzira murabona ico byonona byinshi cyane muri ya myonga tuba twatunganije. Guteza imbere no gutunganya rero amashamba nabyo ni nkenerwa, kuko nyamba tuguma turonka aka kavura gateye igomwe, nuko ubu murabona yuko igihugu cambaye ibiti, hari amashamba, hari n'ibitara biriko birakingirwa. Aha rero hari ibiti by'ubwoko butandukanye byatewe, byaba ibiti bibana n'indimo nk'uko nabivuze, hakaba hariho ibiti kama n'ibiti koko by'ishamba dusanga hariya mu ishamba. Murabona ibiti by'ibyo biti, ibi byose twabikoze ibyaro y'ibiti yatewe, byakoze twisunze n'aha nyine wa mugambi wewe Burundi urambaye. Gutanga amakuru ajanye n'ibirere ngira ngo namwebwe murabyibonera ubu, haba kumbonesha kure ingene ku munsi ibirere ikirere kiba cifashe byaramaze gufata intumbero, biri no mu mico y'abarundi. N'umuntu agomba kuja ahantu abanza kuraba ati mbega ejo imbere y'umutaga cyangwa nyuma y'umutaga ikirere kizoba cifashe gute, hazoba hari imvura. Ariko ibyo turiko turagerageza kuraba nuko tutogarukira ngaha, ngira ngo murabona ubu turiko turagerageza kwerekana ku munsi ingene ikirere kiba cifashe, ariko tukerekana no mu ndwi yose ingene mu gihugu hagati ikirere kizoba cifashe.